Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndaramukije abakunzi bose b'ikiganiro open mic, abasanzwe baba mu gihugu cy'u Burundi, abasanzwe baba no mu mahanga. Icambere ni kwifuriza umwaka mushasha tugira dutangura 2025 2025. Hari bamwe uno mwaka wa 2024 tutagendeye neza, ariko hariho nabandi uno mwaka wabagendeye neza. Abantu rero tuba dufise ibibazo bitandukanye. Hari umunsi imvura igwa, hari n'umunsi izuba ryaka, kandi ibibazo burimwo birahera bikavamo ukatandukira mu bindi. Nuko ubuzima buri, nuko isi ibiteye. Novuga nko mu gisata sanzwe mperereyemo cya examen, hariho ibitagenze neza ku baririmbyi canke abakomedi canke abandi, aho hibonekeje amasanganya menshi cyane, ariko Imana yarakinze, nta muntu yigeze apfa. Tuvuga nk'umuririmvyikazi Esther Nish yagize isanganya, na Mutima le Comedien yagisanganya, haburira n'inshuti ziwe zibiri mu rugendo bari barimo. Ubundi nawe ni umuririmvyi Wiz Designer, ariko kugira accident cyo kimwe na B-Face on the floor. B-Face wewe twaduhura gukorana ikiganiro sinabwagisohoye, ambwira ko ngene umwaka yawutanguye, ivyo yakukozemwo n'ibiteramo yimirije muri no minsi. Reka dushime kano ka video gatoyi mu kwikirane icatumananye ikiganiro cacu cya open mic. Ni 2024 tubona ko wagiye hanze inshuro nyinshi, vyagenze neza mu bikorwa vyawe, vyagenze gute muri rusange? 2025 tukwitege gute uno munsi na B-Face on the floor? Bon, je vyagenze neza. Nibaza yuko noshima kubera ko hari ibigenda neza n'ibigenda nabi. Mugabo kandi mugabo apanga ivyiwe, Imana igapanga ivyayo. Je ku bwanje rero muri 2025 nibaza ko sinigera mvuga imigambi je ntarayishikako. Ahubwo mba ndayifise, hama nkerekana ivyo naranguye. Nikomeze. Ubu twarabonye ivyo waranguye 2024. Voilà, biya vyose byari muri plan zanje, narinze kuzibavugiye. Ko nshaka kubivuga ugasanga ariko urafite akantu ko guhisha mugabo. Nivyo vyiza ariko kubera iyo biferinze nanabivuze je nitwa umubeshi. None ushaka mbeshe none? Hariho abantu usanga bafise imyaka 30 iri imbere ati bushe paka. Ntabwo ari vyiza kubera ko ni benshi baduteye iminwa. Hama ivyo bintu badutereye ko iminwa ntibikunde. Yes. Turumva ko ari ucumaramara waje kuvuga ibintu utarishi. So tunatumira abantu ufise concert mu Makamba, banakibaza kugira concert Makamba ari umunsi wa bonane, abantu bakwitege gute hariya, bimeze gute muri rusange? Nibaza ko bebashi Nyanza sinabwari rimwe na rimwe bwa mbere, nahora nja kuri centre. Rero abanyamakamba abantu bari Inyanza n'abari hafi yaho twatumire rukomeza nahageze. Ariko nubwo bimeze ko uyu mwaka wabaye umwaka w'amahigwe ku baririmbyi, uyu mwaka wahasohotse abaririmbyi benshi cyane, basohoka imbibe z'igihugu, akuva nk'umuririmbyi Sabi, Dramati, Kiriku na Double J na B-Face na Mona n'umu MC Ariko. Urumva ko umuziki wacu uno mwaka warateye intambwe ko wari usanzwe uri. Ikiganiro open mic ni ikiganiro cuguriwe abantu bose bo mu nkingi zitandukanye. Mwarabonye ko tuhora tuganiza abapasteri, abaririmbyi, abakomedie, abakina amafilme n'abandi bantu bafise ibindi bintu baba bashaka gutangamo nk'inkuru, kugaragaza umuntu wari wese ufise icyo uvuga ko nikaze. Abo tutakoranye mu myaka iheze tuzokorana mu mwaka wa 2025, aho tuzoba tubateguriye ibintu bishasha bimeze neza. Mugume muri hafi y'ikiganiro cya open mic. Asante sana.